Ubwa mbere hoho nashaka gushimira la banque BGF ndabakeza ku myaka 25 bamaze bavutse bari muri mu budandaji kandi bakaba barungutse akaba bashitse muri iyi myaka. Urabizi hariho banke zatanguye zikugara bwabo barabandanije, hama nkabashimira ko bipfuje gukoresha inkino muri isabukuru yabo imyaka 25. Ivyo nkabibashimira kubera muri abizi yuko atakintu na kimwe kwisi gihuza nk'inkino. Inkino murazi zihuza abato n'abakuru, abakenye n'abatunze, abavuga n'abatavuga, abatama n'abana, eka abafise amadini n'ayandi, abazungu n'abirabure, eka ihuza abantu bose. Ari naco gituma ndabakeza ko bashatse gukoresha sport mu guhimbaza uyu munsi mukuru wabo. Hanyuma nkanabakeza cyane kubera batoye atletisme, kuko nkuko mubizi atletisme ni urwo rukino rwa mbere ngaha mu Burundi rumaze gutera iteka igihugu kurusha n'abandi. Kubera nabaye wa mbere mu Burundi yatahukanye umudari kuva Burundi bwikukira, mugabo nashaka kuvuga yuko atletisme ariyo yateye iteka mu Burundi mu gutsindira imidari ku rwego rwa Afrika, mu gutsindira imidari mu rwego mpuzamakungu, mu gutsindira imidari ndetse no mu rwego rwa Jeux Olympiques. Urumva rero yuko BGF yatoye neza, ari naco gituma nipfuza kubipfuriza imyaka 25 myiza amaze bavutse, abipfuriza gutera imbere no kunguka cyane mu myaka myinshi myiza basigaje, mugabo ntibaze bibagire sport. Mu ntara ya Mwaro jewe nipfuriza ko boranirwa cyane, jewe aho atletisme iri niho mbandi unabishima. Jewe intara ya Mwaro yarandeze kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa 4. Urumva rero ko hariho nakabirya, ari naco gituma ndabipfurije kururanirwa mu ntara nziza ya Mwaro. Nibaza ko batoye Mwaro kubera ariho agence ya mbere ya BGF yubatswe kandi ntibihenze.